Kaze mu makuru yo kuri wa 30 Mukakaro 2024. Inyishu z'ibipimo vyakorewe mu kigo INSP zerekana ko abo bantu batatu bose banduye indwara y'akaranda Mpox. Kwirinda kuramukanya bakorana ko canke bahoberana hamwe no gukaraba keshi gashoboka n'amazi n'isabuni nivyo abanyagihugu basabwa kugira bikingire akaranda k'indwara y'inguge bita variole de singe canke Mpox. Umugambwe sahwanya FRODEBU ubona ko abanyagihugu bafise amatongo iruhande y'ikirimba c'umukuru w'igihugu mu Gasenyi bariko bararenganywa na leta itabaha umuzibukiro wabo. Uwo mugambwe waraye uhimbaje imyaka 32 irangiye wemerewe gukora ku mugaragaro. Hambavu y'ivyo byo kwicwa, byo gupfungwa, byo kwangazwa, byo gutotezwa, urumva hari n'ibyo bijanye n'ivy'ubutunzi, hari n'ibijanye n'ivy'imibano. Mu Burundi hoza ngaha ngo uvuge ngo agateka zina muntu karubahirijwe bo buri kurabeshi. Ubwicanyi burangwa mu gihugu bwerekana ko agateka kazina muntu kubahirizwa. Ivyo vyavugiwe mu kiganiro urugamba cejo. Navyo nyene turabigaruka ko muri aya makuru yo kuwa 30 Mukakaro 2024. Duhera ya makuru mu bijanye n'ubutare aho ishira hamwe Parsem yagize umwihwezo inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavugiye ko yubuye ubutare bugwiriyemo korta ku musozi murehe muri commune Busoni mu ntara ya Kirundo. Uwarongo yishira hamwe Parsem Faustin Ndikumana asaba ibisata bijeje ubutare gukoresha amafaranga bihabwa buri mwaka. Ubwa mbere nuko inzego z'igihugu zoteza gukora akazi kazo mu gihe ziba zifise ibisata zijejwe nk'ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu n'ubutare burafise amafaranga imiliyoni 230 kuri muri budget y'umwaka ni miliyoni 100 mu mwaka uheze bamabwama buronka mu kugira ico bita étude géologique et minière. Umaze kufusa amafaranga ngakugira ivyigwa bijanye n'ivyo vya geologie n'ubutare hategeza kugira ikivuyemo. Hari ico bita office Burundi de mine et de carrière irafise mu ntego n'amafaranga ikoresha y'umwaka imiliyoni 200 y'ibikoresho ekipuma. Ivyo rero nibyo byokoreshwa nyimba n'abandi bahinga barondegwa bakarondegwa nyimba buryo bwongerezwa kuko ibi byo butare kuva kuri bagaza hano havuga yuko Burundi bufise ubutare bagira amaetide amakartografe ari ngaho no kubyitwa ko turagira CSRP ya mbere CSRP ya kabiri baguma tugira ubutare hirya no hino zawaga bavuga amasite. Igihambaye nuko twebwe nyene kuko iyo si yacu n'abakoroni nayo badutwayira ngaha nuko dukoresha izo nzego n'abahinga bakwiye twebwe nyene tukamutiko turabona ivyo bintu vy'ubwo butare. Kubwa Faustin Ndikumana ibijanye no kugurisha ubutare hanze y'igihugu bitunganijwe nabi. Tuje muri ya exploitation artisanale ingoma cooperative miniere gamamini donc exploitation kwa n'abantu batabishoboye mwembo n'umwuga muto usanga ubutare ko buhera mu bantu bategetsi mu bantu bo hejuru mu bantu batebake bakorana ngo n'abari mu makoperative ngo ivy'ubutare ugasanga nta hamwe igihugu kiriko nta na kimwe igihugu kirahungukira. Twe duhanura ko utangwa kuzarabaza exploitation zikomeye industrielle nazo nyene zihera ku ntambwe zikurikira. Haro prospective yabaye kubona neza ubutari ushobora kuba buri. Hari ico bita recherche. Ico no kuvuga yuko habi ivyigwa vyimbitse ku butare ushobora kuba hari ushobora gucukugwa n'ingene bavyifashe. Ivyo rero vya recherche by'ubushakashatsi uwamaze kuba yabirose n'abashobora kuba yerekanya ati yagize ivyigwa bikwiye. Hagacana ikindi bita étude de faisabilité. Étude de faisabilité ni kintu gikomeye cerekana kubwo butare ingene bwocukugwa bucukuwe mbe umuntu yokunguka ivyangombwa bindi bikenewe nibihe mbega hari umuyaga nk'ubukwiye nta bindi bikorwa byo banza gukogwa kugira bucukugwe. Hagacana n'ikindi bita étude d'impact environnemental kura yuko butare bucukuwe butashobora kugenda busize ibindi bintu bononye kwisi ha mu kwimbuka kw'ibiterwa n'ibi na biri. Ivyo rukabirabira hamwe imbere iyo étude de faisabilité tuvuze irakunda gutangaza ibihugu bimwe byabona ko ifise ubutare ugasanga
bavyereza ati kugira bucukugwe mwotegeza kwa mwubatse amahingura ya naya mwategeza kwa mwubatse ibi bijanye n'umuyaga nkuba ingomero zingana gutya hama ugasanga ariko aribona bagaca basanga ryashiramwe rigira ribucukure ribanje gusa n'iryokora ibindi bikorwa rigaca ribwira leta ati ibikorwa rero tubikoze mwebwe inyungu yanyu izobini ugasanga ibihugu bitanga kubona kumengo gucukura ubutare nta nyungu nini buriko burabikuramo. Ikindi duhanura leta no kwinjira muri ryashirahamwe itiye Initiative des Industries Extractives. Iryo shirahamwe nirishirahamwe rifasha ibihugu bikenye nk'ibi byo Burundi kuvyereka amakontra meza ashobora gusinywa bitarenganije, bibereka ingene bashobora gukorera mu muco ayo mashirahamwe akomako baza gucukura ubutare bakabireka yashobora kuba bizi neza nko gufata ishirahamwe ryo guhenda utazi bakabireka amakontra ashobora gusinya ingene ayo mashirahamwe atwiza kuzarerekana amafaranga akuramo kugira ibintu byose bije ku mugaragaro bica bigutuma umenya ingene uvyifatamwo ubutari umenya igiciro cabwo neza ibintu vyose ingene babimeze. Hanyuma hari ikindi rero guto nico bita gufa kugira icigwa urabiye kubiheruka mbega aya makontra yarasimye kuri bya butari bitatererare n'ayandi umukuru w'igihugu yashitse avuga ati arayahagaritse mbega yari yahagaritse kubera iki mbe twuhigira iki injo ituma tuza gucaba ico bita audit aya makontra kandi gasohoka ku mugaragaro ingene ashobora kuba yarahombije igihugu kuko gushika no munsi bwari ubutare twari twishimiye mugabo barabaraye makontra twari turose ndaca yandushikanyeko twusura kugwa rero muri iyo mitego twotuzokora mu muco. Ibindi Faustin Ndikumana arongoye Parseme yavuze mu bijanye n'ubutare murabisanga ku rubuga rwa YouTube wanditse ijambo Romanda. Twari twabibabwiye tugitangura kuri uwo w'Imana igenekerezo rya 28 Mukakaro mu 2024 umugambwe sawanya FRODEBU waratunganije ibirori vyo guhimbaza imyaka 32 irangiye wemerewe gukora ku mugaragaro. Ivyo birori vyatangujwe n'urugendo rw'abanywanyi b'uwo mugambwe gwahereye ahitwa Gare du Nord barabandanya gushika mu kigo c'ishirahamwe OPDye aho hose ni muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Ucogera c'urongoye umugambwe sahwanya FRODEBU Fenias Nigaba avuga ko umunsi mukuru baye hakiri ingorane zitandukanye mu bijanye na demokrasi ubutunzi n'impunzi. Aha tuvuga nk'imigambwe iriho mugabo nuko bicumbagira twovuga amaradiyo biragara yacumbagira twovuga amashirahamwe ndahani ibyo bya politike biracumbagira twovuga bijanye n'amatora araba mugabo gasanga harimwo ubunenge bwinshi ariko ikitunezeza nuko ibyo biranga demokrasi bihari gisigaye nukuraba ingene ibyo biranga demokrasi twobikurikira ntibizimangane. Tubanezerewe cyane rero ko ibyo bintu byose umugambwe bavuga bijanye na demokrasi ibimenyetso byawo bikiriho. Igisigaye gusa nuko uyu munsi duhimbaje ayisaba kuri imyaka 32 igihugu cy'u Burundi kiri mu bukene butagira izina. Novuga hari bibazo by'ubutunzi bikomeye cyane. Ibyo rero nibyo tuvuga duti leta ikwiye kubyicarira ikavuga hamagara yindi migambo y'asanye FRODEBU bikajamwo kugira ngo ibyo bibazo bihambaye bicare hasi hamwe batorera umuti ibyo bibazo kugira ngo abanyagihugu batezurirwe. Ikindi naco nuko mu byo umugambo sanya FRODEBU wipfuza n'ubutubona ari bimwe bikiriho kandi imyaka 32 byateje ko byaragabanutse. Aha twovuga nk'ibijanye n'amabariyeri mu ibarabara acereza ibijanye n'ukunyaruka kw'ibidandazo agatombera ibidandaza bizimba. Ibyo n'ubu turabona biracyariho kandi biratubabaza cyane. Umugambo sanya FRODEBU yipfuza ko amabariyeri yose avaho amakori n'amatagisi agatorerwa ku isoko. Hama ikindi tubona nuko uyu munsi tugize irisabukuru hakiriho impunzi hanze. Abarundi baracari mu bihugu bitandukanye aho muri Tanzania aho mu Rwanda no mu bihugu bya Buraya. Ibyo rero turabira isabukuru tugize bene wacu bari inyuma y'igihugu biratubabaza cyane kuko n'abarundi nacyo gito dutera kamo leta kugira ngo ikora ibishoboka byose kugira abo bene wacu batahe baze mu Burundi nabo nyene bashobore guterera mu by'igihugu nabo nyene dusangire iby'igihugu cyacu. Fenias Nigaba asaba kandi ko abafise amatongo mu micungararo y'ikirimba c'umukuru w'igihugu mu Gasenyi borenganurwa. Mu bisanzwe ibijanye n'imuzibukiro umuntu umutwaye itongo giyiwe
nta kundi bigenda utegeza kumuha amafaranga yo kumuyishumbusho nta kwigwa umubwira ngo uzoyamuhejo yategezwa kuvamo ari ukomeze kuyamuha muganga wasanga duhagazaho leta ikeneye ahantu nizi vuganira bene ahantu hama imuhe amafaranga bijanye n'igihe agezeho kuri amafaranga niyo yonamufasha rero abantu bose bari ngaha hejuru aha iruhande y'ingoro y'ibiro by'umukuru w'igihugu dusaba ko abo bantu boronswa umuzibukiro wabo bitarinze guca mu nduru nyinshi kuko n'uburenganzira bwabo nitumva igituma uwo muzibukiro wateye ingorane abantu bakanka kubaha ibintu bafitiye uburenganzira dutera kamo leta rero ku cyo kibazo yogikura mu nzira mu maguru mashi Vyishimo vyavugiwe muri ivyo birori vy'umugambwe sawa FRODEBU murabisanga ku muhora wa YouTube wa Romanda. Tukabibutsa ko abifuza kuza bararonka amakuru n'ibindi biganiro botwandikira kuri WhatsApp ku nimero itangurwa n'akamenyetso ko guteranya 61 43 23 49 amajana 895. Mu bijanye na politike nyene inararibonye mu mugambwe sahwanya FRODEBU Leos Ngendakumana abona ko mu Burundi agateka ka zina muntu katubahirijwe afatiye ku bwicanyi n'ayandi mabi biharangwa. Agateka ka zina muntu hambavu y'ivyo byo kwicwa byo gupfungwa byo kwangazwa byo gutotezwa urumva hari n'ibyo bijanye n'iby'ubutunzi hari n'ibijanye n'iby'imibano aha mu Burundi hoza ngaha ngo uvuge ngo agateka kazina muntu karubahirijwe bo buri kurabesha yego bo buri beshera ciwe mbere nzi ubu nshikana kure mvuga nti abatwigije byo agateka kazina muntu ntategwa no kwenda kubitwigisha kuko ni ngombwa wewe washitse kubona ko ikirema muntu ari nkawe ntiwo mugirira nabi ariko ababitwigishije nasanze bakora igwanisho bigaruka bikamara abantu ngaha bigaruka bigasenyura ubutegetsi bikadusubiza mu ihumbi nasanze bagira amayeri yukoza kutwiba ivyo dufise byose bakabitwara bakagenda bakabihingura bakabihinyanyura bagaca bigarukana bahize mu papuro cyo no kwitambaraje mu Gifaransa ikintu batwaye ku gihumbi hano bakagarukana cyo miliyoni 2-5 abose bavyora agateka kazina muntu gusuma nta kigwa nabo bategeza kuduha ariko ico dusaba mugamba sanfo tuvuga tuti abantu bashitse ku butegetsi ikintu ca mbere ni kubahiriza umuntu kuko ivyo tubayemwo byose bubutegetsi bwabyo byitunga abantu amatungo adasiguritse abantu baronka biva mu banyagihugu no kubahiriza rero kugira bashobore gukora bimbure bagire ibyo bafungura batungisha imiryango yabo baronke n'ibyo abo bategetsi nabo batwara kuko burya abategetsi ntagira uzo guhenda nta kintu na kimwe bimbura nta na kimwe kuva ku mukuru w'igihugu ushika kuri nyumba 10 tacu bimbura yimburira nk'ibintu byiwe sivyo abaye abanyagihugu bari gwiwe rero ivyerekeye agateka kazina muntu aracari impingira cyari ndende iracari impende ubu turatumva abantu bicwa misi yose turumva abantu banyuruzwa batoga ibiziga bakabugwa irengero turumva abantu bari hanze impunzi ibihumbi n'ibihumbi bakiri hanze turumva abafata inzira z'ibigwanisho bagatera igihugu ikibabaje nuko uzawumva bateye ku miryango yitekaniye bateye mu mashuri amagrenade bateye ku mabisi amagrenade bateye mu isoko amagrenade ariko boza gutera amagrenade mu isoko kwishengero ku mashuri ku mabisi ukavuga ngo uri umunyapolitiki ngo uri kurondera ubutegetsi ngo uri umugwanya uri kurondera ubutegetsi ukora ikibi nkico ivyo cyose umva n'ibintu biza bihungabanya agateka kazina muntu ivyo rero muri FRODEBU tuvuga tuti abarundi bose tuza kuva hasi tukagwana tugaharanira agateka kazina muntu muri byose na hose umuntu akishira kizana mu gihugu camwibarutse agaserura ijyagona atankomanza adakebaguzwa akaza aritorera abantu bamurongora cyangwa bazomuserukira uko avyumva. Umuvugizi w'umugambwe MSD Epitasi Shimirimana we wavugwa ko agateka kazina muntu katazopfa kubahirijwe igihe cyose umugambwe CNDD FDD uzobukiri ku butegetsi. Icambere na mbere nta
nta gateka kazina muntu kubahirijwe mu Burundi. Abarundi baricwa, inzego ziri ngaho, bamwe mu nzego z'igihugu akaba ari bo bica abarundi. Abarundi barafatwa bagafatwa n'abaratarekuriwe kubafatwa bitakurikije kandi itegeko na rimwe. Abarundi barapfungwa, abarundi baranyuruzwa, abarundi barafatwa bakicwa, ejo ukabatora ibiziga, abandi bene abantu ntibabone n'ibiziga byabo. Nta gateka kazina muntu uyu munsi twovuga ko kari mu Burundi, kuko agateka kazina muntu nuko umunyagihugu yishira kizana. Agateka kazina muntu nuko umunyagihugu arya utwiwe atawe umuhagaze ku gikana. Agateka kazina muntu nuko umunyagihugu adahohoterwa, nuko umunyagihugu atabuzwa uburenganzira bwiwe. Uyu munsi siko bimeze. Cyo rero twe intererano y'umugambo MSD ubwa mbere no kubanza kugwana runo rugamba rwo gukuraho bano bashonji, bano bantu batazi cagateka kazina muntu bivuga, no kubanza kwigisha abarundi by'agateka kazina muntu igihe leta itoba ihari. Iyi leta iyi no kubanza guhindura leta, hakaza abakozi bakorera abanyagihugu bashobora kumva ivy'agateka kazina muntu, bashobora kumva ko umuntu ari umuntu. Ega ndakubwire hari ibintu twibagira. Aba bagabo batwara uno munsi iyo bavuye mwese ntimuhayobewe, ni mwishamba. Mwishamba nta bantu bariyo, hari ibikoko, hari ibiti, hari amabuye. Uyu munsi bitwara rero uko bitwara mwishamba. Kwa kundi mwishamba umuntu akoze ikosa kwari ugukubita bagaca bimba ikinogo bagashira, bazi ko no mu banyagihugu ariko babikora. Je narigeze kwiyumvira umukuru w'inama nshingamateka uno munsi Geraze Ndabirabe avuga yuko ngo yaba kiri mwishamba ngo kwari ugukubita ngo inkoni ngo umuntu nayo yose muri nyina kamuvamo. Urumva rero mu majambo make uko aba bagabo batwara bavuye mwishamba hatari abantu, hatari ibintu biranga abantu, hari bikoka, hari amabuye, hari biti, bashaka gutwara abantu nk'ibiti n'amabuye nk'ibikoko, kandi binanyuranye n'ivyo bavuga ko bagwanira. Bavuga ko bagwanira agateka k'umurundi, bavuga ko bagwanira ko atamurundi asubira kwicwa nk'ibikoko. Mpora numva babiririmba. Mugabo uyu munsi abarundi batwawe nk'ibikoko. Umurundi baramwambura umukenyezi wiwe, bakamwambura abana biwe. Ejo uyo muryango ntubone n'ikiziga c'umukuru w'umuryango, ntubone n'ikiziga c'umushinga ntahe yakuwe ngaho. Uyu munsi barya abagabo barakura umuntu mwikoraniro ririmo abantu akabagiye mpera ndaheze. Urumva rero nta gateka kazina muntu kahari, kandi ntikanashoboka hariho CNDD-FDD. Uvyumve neza, ntikanashoboka hakiriho CNDD-FDD, kuko kahise ka CNDD-FDD ni mwishamba. Mwishamba haba ibiti, haba amabuye, haba ibikoko. Ubu turi mu bantu dushaka leta ivuye mu banyagihugu ikorera abantu, ikorera abarundi, yubahiriza abantu, imenya ko umuntu agomba kubahirizwa, ikwirikiza amategeko. Leo Sengendakumana na Epitase Shimirimana bakaba babivugiye mu kiganiro urugamba cyo kwigenekerezo rya 28 Mukakaro. Mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa YouTube. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Lidwine Baradahana aheruka kumenyesha ko mu Burundi hibonekeje akaranda k'ibihara vy'inguge bita variole de singe mu gifaransa canke Mpox mu mfunyafunyo z'icongereza. Kwigenekerezo rya 18 Mukakaro umwaka wa 2024 twaratangaje ko ku bipimo vyakorewe mu kigo INSP ku bantu batanu bari bafise ibimenyetso bisa n'ivyabanduye akaranda bita Mpox. Inyishu zavyo zari zerekanye ko
atamigera y'indwara bari bafise. Vyongeye na laboratoire ifise ubuhinga buhanitse mu gupima indwara z'imigera yo mu Buganda nayo nyene yaremeje izo nyishu zatanzwe n'ikigo INSP. Mu nyuma kwigenekerezo rya 28 mu nyuma kwigenekerezo rya 22 Mukakaro umwaka wa 2024 twararonse amakuru y'abandi bantu batatu bafise ibimenyetso bisa n'ivyo by'iyo ndwara y'akaranda. Umwe mu bitaro bikuru by'umwami Karede mu Kamenge, uwundi mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge, uwundi mwitenga we yivuza ataha. Umugwi w'abahinga ugizwe nabo mu kigo kijejwe kurwanya indwara z'ibiza kuspe hamwe n'abahinga mu gupima indwara z'imigera bo mu kigo INSP bafadikanije nabo mu shirahamwe mpuzamakungu OMS baciye banyarukira kuja gutohoza no gufata ibipimo kuri abo bantu batatu. Inyishu z'ibipimo vyakorewe mu kigo INSP zerekana ko abo bantu batatu bose banduye indwara y'akaranda Mpox. Umuganga Lidwine Baradahana aravuga n'ibijanye n'iyo ndwara. Akaranda Mpox ni indwara ifata abantu cyo kimwe n'ibikoko. Ibimenyetso bikuru vyayo ni ibi: ubushuhe bw'umurengera, kumeneka umutwe, kubabara mu muhogo, gucika intege, amasumbi, kubabara mu mitsi n'uruherehere ku mubiri rumenekamwo amazi. Iyo umuntu yasinzikajwe n'ico kiza ashobora kugira ingorane mu bihimba vy'ihemero, mu maso, mu nda, mbere no mu bwonko. Iyo ndwara irandukira cyane kandi irica mu gihe umuntu atavuwe hakiri kare. Uburyo iyo ndwara yandukira n'ubu bukurikira: gukorakorana ko mu buryo ubwo ari bwo bwose n'uwanduye canke gukora ahantu yakoze canke ku bikoresho nk'ivyambarwa, ibisaswa, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi vyandujwe n'umuntu canke igikoko gifise ako karanda. Guhemeranirako canke gukororanirako. Muganga Lidwine Baradahana asaba abanyagihugu kuyikingira no kunyarukira kwa muganga iyo biketse ko bayigwaye. Mu ntumbero yo kwikingira iyo ndwara, ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buhamagariye abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi kwitwararika ingingo zo kwikingira zikurikira: gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka, kwirinda gukora ku muntu afise ibimenyetso bisa n'ivyo vy'iyo ndwara y'akaranda. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje ko ingingo zose zamaze gufatwa kugira ngo buhangane n'ako karanda. Bukamenyesha kandi ko abo barwayi batatu bariko baravurwa neza, abo babana nabo hafi na hafi nabo bariko barakurikiranwa mu ntumbero yo gucungera ko nabo batoba baranduye. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida busavye bushimitse ko uwo wese yibonye ko ikimenyetso kimwe muri ivyo twadondaguye ko yonyarukira ku ivuriro rimwegereye. Mwitangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ryo kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 29 Mukakaro, ubwo bushikiranganje busaba abanyagihugu kwirinda kuramukanya bakoranako canke bahoberana, gukaraba neza n'amazi n'isabuni keshi gashoboka, kwirinda gukora ku muntu afise ibimenyetso nk'ivyiyo ndwara, kwirinda kubana n'ibitungwa mu mazu, hamwe no kwirinda gushurashura.
ubwo bushikiranganje busaba kwibonye kw'ibimenyetso bisa nk'ivy'iyo ngwara kunyarukira ku ivuriro rimwegereye. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buhereheza iryo tangazo busigura ko iyo ndwara yandukira naho ibimenyetso biba bitarigaragaza. Iyo ndwara y'ibihara vy'inguge bita variole de singe canke Mpox ikaba rero imaze kwica abantu benshi muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Kubwo ibiharuro bitangwa n'igisata ca ONU kijejwe amagara y'abantu OMS, mu mwaka w'ibihumbi 2022 yishe abantu barenga igihumbi, mu bihumbi 2023 yishe abarenga 600, mu bihumbi 2024 naho ikaba imaze kwica abarenga 380 muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. OMS imenyesha ko hafi 2/3 mu bahitanwa nako karanda bita Mpox aho muri Kongo ari abana. Amakuru twabateguriye kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 30 Mukakaro mu 2024 na hagarukiye. Ndabakengurukiye mwese mwaduteze abiri naho ubutaha.